Rikaze inshuti mukunzi w'ibigano bicano kuri The Ray TV show nkundana rwo mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho ukurikiraniye rino sanamu uri canke n'umwanya uriko aho herereye rero nkuko usanzwe bizi ni the one and only akuzana ibitandukanye abatandukanye ahatandukanye Alan The Ray canke Giti Muwabaji umuhererezi yes rero nkuko bibona ndi mu ntara nziza ya Gitega aho twashoboye kugendera Kabaragaza Building Company twarababwiye yuko tugomba gushika ahagiye hatandukanye bariko barakorera canke nkuko bagiye barabivuga canke nkuko twagiye turababumvisha bababwira yuko bafise ibikorwa bariko barakora rero twaraberetse amazu mu Buyenzi twaraberetse aho bakorera amazi rero uno munsi twari mu ntara nziza ya Gitega turagira tuti lazima dushike ku kibanza nyezina twifatire amasanamu rama twiyagire na Sindayiga ya Emile nkuko yabivuze atubwira ingene byagenze kugira yubaka ino nzu ibyamugoye ibyamworoheye na cyane cyane kuva ibujumbura hama ukaza ino mu ntara mbega wewe uri mu abone wa The Ray TV show Nchote mukunzi nkuko mpeje kubikuyagira wumvise yuko turi mu ntara nshasha kuko naho dusubira mu yakera turi mu ntara nziza ya Gitega umugwa mukuru wa politiki w'igihugu cy'u Burundi aho mbere twari twayibabwiye mu kiganiro cyacu giheruka yuko tuzoshobora kugendera ishira hamwe Kabaragaza Building Company aho ubona yuko isanzwe iserukiwe na Sindayiga ya Emile umwe mu Arundi babaye hanze y'igihugu ubona yuko beyiyemeje kuzana iterambere biyemeje gukora ku muvuduko udasanzwe rero twamashoboye kugendera imwe mu mashanti yashoboye kuvuga yuko ari karakora kandi vuba bwango ishobora kuba yaheze rero twashoboye kumugwamwo Sindayiga Emile ari kuri micro ndetse na kamera yacu tubifashijwe na Tirwa Gasore ndaguha ikaze na hari watwakiriye murakoze cyane ego twari twabivuze mu kiganiro twabasanga hariya mu bisagara bishasha higiye acarama novuga ngo ni muri Rubirizi aho twasanze muri ko muratangura chantier shasha warashoboye kuvuga bimwe mu bintu bidasanzwe urasaba no mukuru w'igihugu ndetse canke leta ababijejwe bose babishoboye babifitiye uburenganzira kutuma mwebwe mworoherezwa na cyane cyane n'abajejwe intwaro bato kuborohereza kugira ngo nk'iyo mutanguye gukora igikorwa ntibabagore mbega ugerageje kuraba uyu munsi hano Igitega ibiba ibujumbura birabashikira urakoze cyane gose hano Igitega ni mu ntara nshasha ya Gitega ariko ni ku mugwa mukuru wa politike rero ngaha abantu benshi bariko barubaka cyane ku muvuduko munini cyane kandi igisagara cy'Igitega kiriko kiraguka ugerageje kuraba hariya ku mpande za turi harasharije hariya hakurya hateye igomwe cyane amagorofa kuhabona amatara ari karakana aho bwagorovye cyane hasa neza cyane ego nako ndavuga nti ugerageje kuravya indi bagora ibujumbura na hano biri canke ino biratandukanye urabona uko igihugu gitera kije imbere ibigorana bigenda birakugwaho ubu novuga nti ibintu biko biragenda neza guko urabona Igitega ibujumbura hose nimigwa mikuru gusa rero bitugora tugenda tubitorera umuti kandi bitugora tugenda dusaba ababijejwe kugira ngo ivyo bigende biratugora bigende birakugwaho ego gerageje kuraba wavuze ati Gitegera kirasa neza urona yuko ikirimba ari hafi ya hano turura kibona naho ubona ibiti gusa ni uwo twari kumwe nawe karambaza ati sindamenye igituma imigwera ibirimba naho twari ngozi hose hameze kujya mugabo nyene urumva yuko bari ibintu bimeze neza natiho ni nziza yuko uko regoga bashobora kuruhukira ahantu hameze neza ariko tugarutse hano ino nzu ndabona yuko isa neza twashoboye kwigendera indani imbere yuko tuza kuyaga namwe ukagerageza kuraba na background y'ino nzu n'inzu naho uvuga ngo ibyinshi byo hanze bitarahera ariko inzu yo yaraheze navuga nk'ama jardin iki nivyo byonyene novuga ngo birasanzwe bitaraja ku mugabo inzu ibice 99% kwijana inzu iratunganye iyi nzu yagutwaye igihe kingana gute inzu nziza nkino urakoze cyane inzu twayitanguye mu kwezi kwa mbere naho twatangura kuze gutegura tere tutangura fondation nyezina mu kwezi kwa kabiri iyi nzu mu bisate twayikwishikiza mu kwezi k'umunani ariko mu kwezi k'umunani ntivyakunze kuko ibikorwa byaciye byongera mu byo twavuganye na mweneyo korotire ntiyarimwo ariko acayongera ko korotire niyo mpamvu mubona bigeze muri uko kwezi ku 12 ariko twahejeje ubu nubwo yoza ati ndakeneye inzu cyatumushikiriza ego ni nibiki byabagoye nibiki byaboroheye aho Igitega ikintu cyatworoheye cyane
twarakoranye neza n'abantu badandaza ibikoresho byo kubaka uko nubwo twaba turi Bujumbura do telefone duti abakozi barakeneye ibikoresho byo kubaka baca babinyarukana ivyo vyaratworoheye cyane gose ivyagiye bitugora navyo urabona iyo ugiye gukora mu ntara utarumenyereye ibigora ntibibura na cyane cyane amazi twasanze amazi agoye cyane amazi abakozi bayakora hari yepfo mu mwonga ariko naritegereje ngaha kuri uyu musozi nsanga forage uyashize vyogenda neza amazi bakayaronka vyoroshe amazi hano arakenye ubusanzwe akurikirana hano niwe nabajije acambwira yuko hano amazi ashobora kuboneka rimwe mu nzu ego cyane ko kabaragaza building company canke kababoko mu mfunyapfunyo isanzwe ikora ibijanye n'ivyo bikorwa mbega abasanzwe ari bene kino kibanza mbona cyagutse ndetse na forage itoba nabi nkamwe igiyeho mwarababwiye iyo service yanyu mbega barayumva barayitahura cyane gose kandi nabo barabizi ko tusanzwe tubikora hari n'umutamu umwe yasanze hano ndiko ndahakorera arumva ko tukora iby'amazi bya forage aba hari hirya kuri muri biriya biti hariya mu misozi atungiye y'inka arorora twaramuronkeje amazi aramaze nk'amezi 4 ayo mazi ariko arayakoresha urumva yuko ngaho igitega amazi arahari kandi amazi abayibere hariya mu misozi rero iyo twimvye hano twe turamenye tuyakabuta harimwe amasoko indani tukayakabuta tukashobora guhereza amazi abantu egome ni wavuze ivyakoroheye vyakugoye vyabaye ibyaha uretse ayo mazi gusa urakoze cyane ivyangoye ubwa mbere nakubwiye ko kumenyera intara utarusanzwe umenyereye ico ni kimwe kumenyerana n'abakozi ivyo navyo biri mu bintu twiga twama turiko turiga kubana neza n'abantu ibindi bintu vyangoye cyane murabona inzu nkiyi iyo uri kurayubakira umuntu biragoye ari ivyo mudahuriza ko bivanye uraze nk'umuntu ari yagitangura kubaka inzu usanga bigoye cyane hari ivyo uba waramweretse nko ku gicapo ariko igicapo wewe ntagitahure neza hanyuma agacaja kubona ibindi biri kuyandi mazu y'abandi bantu agacavuga ati ibi nivyo ngomba kandi utabishize muri TV yawe ucu usanga nyene habaye mw'intambamye ucu usanga umenga mugomba kudahuza ariko ukuyaga navyo birafise ikimazi kuko hacabaho kuganira hagati ya mwene inzu n'umukozi ivyatugoye ntibibuze kuko urabona nka mwene inzu navuze intambamye arashobora kuvuga ati jewe aka karangu nsigiye ndagomba unsigira kagiri mugabo kuri hariko blancas canke blanciere ugaca usanga rero harabayemwo guharira utugorane rero ntitubura kuza ariko muri abo bantu babiri baca bahura bakayaga bakaganira bamaze kuganira ivyo impande zose zorohe bakabitorera umuti ego ikindi kintu dukunda guhura naco kitugora cyane umukoresha canke umukozi cyane cyane umukoresha arashobora kuzana ikintu akavuga ati jewe ngomba ko muhakora uko mugo mucumvikana wewe ntiyabigusavye yabona ko ari bisanzwe canke abantu babasanzwe ari nk'imiryango yabo barashobora kuza kuraba bakaca bavuga ati none ko kwa naka bahakoze uku naho bahakoze uku gwacu usanga rero bitubereye twege intambamyi kandi urazi ikintu nk'iki kikugwa n'amafaranga atongeye ko amafaranga twesha duhomba ugasanga nk'uwo muntu arabonye nk'inzu mwakoze kwa naka hama kwera ko ndereka ndagifatanye na cya kindi mwavuga ubuheruka mwaravuze yuko hari bijanye na nuko imiryango yahora icishwa ko amafaranga atari ko bikigenda kenshi usanga bibashavuza gutyo ugasanga baragerageje kubacafuza babateranye n'ababahaye akazi hari aho bihuriye ugasanga arifuza yuko nyene inzu ashavura hama gutyo biboneke ko mwebwe mutakoze ibintu byiza urakoze ubwa mbere mwene inzu wewe yari kuya amafaranga yiwe kandi bayatanze amafaranga kwiye amafaranga menshi kuko inzu murazi ko zizimvye mu kuzubaka no kuvuga iki rero iyo umwe aje akamubwira ati barakubeshe undi ati barakubeshe uzi ko hari n'uwaje kuvuga ati aya mafaranga bakwatse n'amafaranga menshi cyane ariko kuva baduha amafaranga ibikoresho vyaraduze nka 30% biduga mabeyi kandi saha gusa n'ahandi rero cyo usanga wa wundi waguma yibaza ngo ni kwa kundi kwakera ngo ni kwa kundi kwakera mugabo gacu usanga twete ko tugwa mu gihombo
rero niyo mpamvu umuntu agomba ntirakamo aba bantu bariko barubakisha amazu baba boss bacu umuntu mukoreshe ivyo mwumvikanye bizotuma n'ibikorwa byawe bigenda neza utazobona ikintu kwa naka ngo nanje ngomba nkakijya ivyo bizotuma ibintu bigenda neza. Egome urakoze cyane ni kimwe mu bintu bigoye cyane so kuvuga ngo ni kunyubako gusa canke ibindi aba diaspora ni bamwe mu bantu bahura n'ibigeragezo n'ibibazo byinshi ariko mwebwe iyo mubaye muri iyo situation muraheza mukabyifatamwe gute muraheza mukabana gute n'abakiriya banyu kugira ngo icizere babahaye ntigitakare ku bw'amajambo usanga agenda araca ku ruhande atari muri kontra. Urakoze mu bisanzwe harimo ibikorwa bibaye bitaba biri muri kontra ivyo turabishira katacho turinze gusaba tukabikora ariko ivyo tubona birimo amananiza ivyo cyo twicara hamwe namwe n'inzu bibaye ngombwa akongera ko amafaranga yavyo kandi bigenda neza cyane. Uravuze ikibazo cuko devise ryagiye rirahindagurika ukaca usanga hamwe urironka uku ahandi urironka uku turashake tureke mwa kino gihe kubona yuko umenga abarundi bariko baroroherwa bivanye nuko bigenda biramanuka gato inaho ibintu ku isoko bitaragabanuka ni igihe idevise ritaboneka neza gutyo nkamwe byo mukwana n'aba diaspora n'ibintu ku isoko byaduga buri mwanya kuko uno munsi burindwi zitatu usanga ikintu cyaduze cyane kurusha kwa kundi wari uvyiteze. Tureke yuko mwebwe n'abakiriya niki nkishira hamwe kababuko nta ruhombo mubibonamwo canke mu rudandazwa mu gihugu hari uruhombo bibatera abantu musanzwe mukora ibintu bya business? Murakoze cyane ubu novuga ntingira ngo amadevise barahari kandi amatwa nsubira ndumva yuko ariko aranakorora ibeyi cyane. Mu misi heze byadutera uruhombo runini guko abakiriya bacu bararungika amafaranga kugira ngo barungikire abo bashizeho kugira ngo bayahindure bayadushikirize kugira ngo natwe dushobore kurangura ibikorwa tugize turabasaba amafaranga bacu batubwira bati twasanze ata amafaranga hari ati rero turarindire baturungikira yandi aho rero twebwe twaca tugira ari ibikorwa byacu bigenda biyumba ariko muri no misi nibaza ko no mu diaspora yo bari hanze y'igihugu arungitse $1 ngira ngo barakamuha. Ego urakoze cyane ni ishiramwe kababuko ibikorwa byanyu hano turahabonye ibikorwa byanyu muri ko murategekanya na cyane cyane ko turi mu mpera canke ukwezi kwa nyuma gusozera umwaka kugira ngo guhere gusigaje igihe gitoye nibihe bikorwa mutegekanya nihe mpinduka mugiye kuzana mu bikorwa byanyu na cyane cyane ko mwiyemeje kwerekana ishusho ritandukanye n'ijyabarundi bari hanze y'igihugu bagiye barabwirwa kuri internet. Urakoze cyane mwishiramwe kabaragaza BD company turiteguye cyane kongereza inguvu muri ibikorwa by'inyubako na cyane cyane ku kintu kijanye no kuhindura amamodere agezweho no kuvuga iki rero uko umwaka utashe ari bigezweho nivyo tuba twakoreyeko ubu rero hariho ibindi vyaje na cyane cyane ku bijanye no kubaka amazu meza canke nk'intambamye twagiye duhura nazo igihe twaba turiko turubaka izi nzu muri uyu mwaka ariko twizere ko mu wundi mwaka hari ibindi byinshi bigiye guhinduka na cyane cyane nko kubaka ibintu vyiza twabyiteguriye neza umukiriya tukamutegura kugira ngo ntawe uruduke natwe ntiduhuruduke. Rero turiteguye mu mwaka uza abantu tuzokorana nabo ari ikizohinduka bivanye n'ukuntu ibintu bigenda birahindagurika na cyane cyane nk'ibikoresho biriko birakoroka amabeyi ubu natwe tugiye gukorera amabeyi. Rero umuntu tuzokorana mu misiza nyamba inzu yari ku miliyoni 300-400 murumva yuko izoca ikoroka ngira nzoshikirwa. Ego urakoze cyane. Akenshi iyo umudiaspora canke umurundi akoreye hanze y'igihugu niyo yitwa umudiaspora navuga ngo umudiaspora n'umurundi ko aba hanze y'igihugu agokorerayo ariko kandi abafise imigenderanire myiza n'igihugu ciwe ni urafise ka kantu ka kuko ukora ibikorwa mugabo ukumva ko no hanze y'igihugu uguma movement z'ibikorwa byawe biguma biriko ni urategekanya gusubira inyuma canke uvuga ati je narashitse hariya naho ibikorwa nzobikora nicaye muhira ndiko ndateza imbere muhira cyane gose mu bisanzwe je nemfise ibikorwa byinshi nkora mu bihugu byo hanze ariko kugira ngo nereke neza
n'abakiriya bacu canke n'igihugu ko naje vy'ukuri n'umuryango twari kumwe mu mahanga twarazananye okay narawutumye ko nawusizeyo ariko mu nyuma ndavuga nti nimuze kugira ngo abantu bose babone ko tugiye gukorera mu gihugu c'amavukiro kandi hari ikintu wambagije ati mbega intambamye cyane mwagiye muhora nazo cyane muri iyi ntara canke kubera mwahinduye muja gukorera ruguru mwahora mukorera Bujumbura nizahe murabona Bujumbura umusenyi uri hafi mu ntango hari umusenyi muri Kanyosha hari umusenyi muri Tanganyika hari umusenyi mugabo hano ugenda ibirometero birenga 30 ugiye kondera umusenyi kurondera amabuye ibe ni amabuye nyamba Bujumbura igugu bihumba 250 canke igugu bihumba 300 ariko ngahe Gitega ikigugwa ibihumba 305 canke 400 kubera babikura kure kandi iyindi ntambamye twagiye duhora nayo nibi vy'igitoro vyagiye bidukorako ariko ubu novuga ko igitoro kiriko kiraboneka wabonye n'igihe twaduga ko twakinyoye mu nzira twanyoye mu nzira nta moto zibiri zari zihari nta miduga ibiri yari ihari byari biryoshe novuga ngo igitoro muri no misi turashobora kuba intahe y'ivyo mukuru w'igihugu horavuga kuko twavyiboneye Gitega guteka amanyanga beri Bujumbura ntabesha kabisa ariko kandi nayo bayahagarike ni urakoze cyane ni novuga ngo hageze aho abarundi muri ko murubaka novuga ngo ibintu umengo akenshi twategezwa kubiraba kure twabibonera kure ntibizoshika abarundi mwabaye hanze muri ko murazana ubumenyi mu bushira muhira murategekanya nk'abarundi mwafashe ya mbere mu kuza gukora ibikorwa hano muhira kuja hamwe kugira ngo muze muyage n'igihugu gutyo habaho ikintu cyo gukuza ibijanye n'iterambere kuko mwarafashe ya mbere ndizera yuko aho mwari kumwe babatwenga bakababwira ati byo ntumutwaye muhira ntibizokunda ndizera yuko mushitse hano n'imiryango yabaciye intege ariko nturi umwe nti muri babiri nti muri batatu hari abari mu nyubako baramaze kugwira hari abari mu bijanye na connection uvuga ngo nabo ama procedure nizera kageze kure hari bari mu burimyi murategekanya kuja hamwe kugira ngo muyage n'igihugu ivyo bintu bigende biroroha mworoherezwe mu kuzana ibikoresho bisanzwe bije gukora na cyane na cyakindi mwavuga muti harakwiye kubaho amazu rusange nk'ama apartment ya leta na cyane izo apartment za leta mu gihe yamazu yari karaduga haba mu bisagara vya za Gitega Bujumbura bize vyorohe n'ibindi muri rusange murategekanya kuja hamwe murafise ibibahuza urakoze cyane nibaza nk'abashikiranganje b'inyubakwa baherutse kubaho twaba twarabonanye turategekanya ko twokwana n'igihugu na cyane mu kubaka inzu za kijambere hanyuma leta yacu ikaziha abanyagihugu ariyo mpamvu twagerageje kurondera n'abanyamitahe bo hanze kugira ngo bashiremo imitahe muri iki gisata cy'inyubako ngaha mu Burundi kugira ngo hubakwe amazu maremare manini hajya mubona Dubai akadufate mu Bushinwa nyubako iri mu Bushinwa reka dufate basi mu Bushinwa yego cyane gose hanyuma ivyo nitwabishikako leta tuzubate ko tukana neza rero amadosiye ageze kure usibye ko hari mwibiza birahindagurika ariko amadosiye y'ivyo byose ageze kure yego mu misi muzobona ko turubaka imiturirwa kandi tushigikiwe na leta kandi no mu murazi ko hari abari ko baravyubaka mugiye muri sokaritiye ntimubona ko ari bari ko baravyubaka yego cyane none bajya ntibashigikiwe n'igihugu ugomba uvuge ko umushikiranganje w'inyubakwa atabizi niyo mpamvu rero twese tugomba guca muri iyo nzira turanasaba cyane ko hoza haraba n'amanama kugira ngo tuze turubaka amazu agezweho kandi twubaka amazu ku buhinga bwiza kandi bwizewe n'igihugu ntituze turubaka ubuzu butagira ifatiro tuze turubaka amazu na cyane dufise n'ivyangombwa ico bita autorisation de bâtir atawiyadukiza mwaje kubaka inzu nini adafise uruhusha nibaze yuko buriko buragoroba nimba ataco nasimvye mu byo mwifuza gushikiriza imbere yuko iki gicu gikorora mama kuko Igitega kavura kakorotse ni irihe message wosigira umuntu ariko aradukurikirana kuri no munsi message nosigira umuntu ariko aradukurikirana kuri no munsi nuko ibi bikorwa igihe tubitanguye harababona ko menga ntibizoshoboka ariko iyi nyubakwa gomba buri hariya hakugiye Igitega hariya muri centre ville aha turi mu Nyabugogo yego gomba buri hariya hakujya muri centre ville iyi nyubakwa urayibona okay hari n'abavuga ngo iyi nyubakwa ngo ntizohera
ariko none ntiyaheze none cyumira nka hari nababwira mwene inzu bati mwararishe yose atego atemu ati muribwe none yemwe gaye akuze karamurikwa ntimwabonye indani ngene nzimeze yego hari cyo gisigaje gukogwa indani nabonye mushroom ingene inyuma nitiriko turamarira irangi rya nyuma babazungu bidoze ngo bashikiye mu hoteli ziyimvye aho gyo bishikira muri aha no kuri iyi nzu bari kugenda bavuga yuko iyi nzu vuba cyane turayishikiriza kandi yaheze yego rero abantu bagenda baducafuza ngo ntavyo dushoboye canke ngo twarazimvye muziba amahera ngo amafaranga yabo ngo tuzoyakoresha ivyacu ekada uduye amafaranga yawe tuyakoresha igikorwa yategekanirijwe urakoze cyane mushinga ntayemira urakoze nawe yego tubibutse kwa kundi nyene tubakurehe twebwe turi kure twifuza gukorana namwe murakoze cyane narababwiye ko jewe nkorera mu ntara zose z'igihugu ariko ibujumbura niho ntuye rero uwondondera yondondera kuri telefone yanje yego ni 79 na majana 759 hanyuma 080 canke nakadusanga aho dusanzwe tubarizwa mu Buyenzi ku G12 nomero 19 chaka dusanga muri centre ville hose tuba tuhabarizwa murakoze cyane murakoze nawe abashimire ku kanya kanyu turazere yuko kubagwamwe nkuko nabitanguye bizoba ingeso yanje abo tugoye karibu n'ahandi murakoze cyane reka tujya gutangura no mu Rutana je mu muntu yiteka ahubwo mukazoza murankuri Bujumbura ni sawa ni reka ndabashimira mwe twabanye kuva ku munota wa mbere gushika kuri no munota tugiye gusozera ko kino kiganiro ko bwanje nababwiye yuko canke maze imisi ndabibabwira ko tugiye kuza turabana ndabaha ibiganiro bigiye bitandukanye biciye hano kuri The Real TV Show utandonderera handi utabaza ngo nagiye he yamara kandi tirwa gasore niwe yama behind camera kugira ngo aduha amasanamu meza nkayo mwagiye murabona reka ndabwire nti Imana ibatiza amagara n'amafaranga ibarinde imikoshi ja bless